imyaka 31 mu by'ukuri iraheze mu Burundi hatanguye intwaro ishingiye kuri demokarasi. Iyo ntwaro yari ije kwisonga ifise abari bayirongoye, warari imbere mu rugamba rwa demokarasi yari president Melchior Ndadaye n'abafasha biwe. Iyo ntwaro ya demokarasi bipfuza ko ishika mu Burundi yari ifise ibyo yari ishingiye ko cyane cyane ronderera ineza umunyagihugu mu buzima, mu bisata bitandukanye bigize igihugu. Rero iyo myaka 31 irangiye tukaraba uno munsi uko byo bimeze, twovuga ko dusuzumye neza tubona ko ibyo Ndadaye yipfuza uno munsi tubona ko hari agahaze, tubona ko hariho n'ibyagiye birasubira inyuma. Tukavuga duti rero hokogwa byinshi kugira ngo ibyo ibyankenerwa byose kugira intwara ya demokarasi ishobore gutera ije imbere bikogwe, kandi bigakogwa n'abande, byokogwa n'abarundi batandukanye, abari mu migambwe, abatari mu migambwe, mwebwe abamenyeshamakuru, leta ihari uno munsi. Umwe wese arafise icabazwa kugira ngo atanga intererano iyo ntwaro ya demokarasi Ndadaye yipfuza ishobore gushinga imizi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi.